ushobora kuraba muri telefone y'umuntu muri kumwe ugacugwara umutima. Kubw'umutekano w'umutima wawe n'ubuzima bwawe wirinde kuraba muri telefone yiwe. If you love yourself, don't. Kubera ni waje kuraba muri telefone. Hey, hari ibintu ushobora kuraba ukaraba amarira ari karakoroka. Amarira kumbe ukacugwara umutima akaza wabyimbye. Madame nibiki akaguma muraba ikijisho nibiki. Hari ibintu wabonye ibibombe kirimbuzi byakurimbuye umutima. Imana idufashe cyane gose. Yesu nadutabara. Ariko imwemu y'ubushibamyira gusunika mpaka ukagenda kuraba. Imana yo mu ijuru ikurinde iziga mu rugo rwawe n'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Kandi nimba hari ikintu wabonye kitameze neza mu muryango wawe turagisengera. Ntabwo dushobora kuvuga kubohoka gusa ku buryo bw'imwemu tutariko turavuga no kubohoka mu buryo bw'umubiri, kuko umubiri wuzuzanya n'imwemu, kuko imwemu iba mu mubiri. Imana dufashe cyane gose. Haleluya. Nababwiye mwabagore ubonye umugabo asohotse hanze, ubonye umugabo wagiye gukora akazi hanze, ubonye umugabo agiye hano runaka, musengere muzungurutsa amaraso ya Kristo Yesu. Protect, muziga mugumu murungikira maombi, urukingo. Mana mukingire, Mana muzigame, murindisha amaraso ya Kristo Yesu. Imana dufashe cyane gose. Uyu munsi abakobwa usanga ari karavugisha abahungu 8, abahungu 9. Umwe yanditse ko no ibintu birateye ubwoba. Ubibaze kwandika ko inimero ya sheri wawe Makara kugira ngo nibayisoma ntibaze kuyibona. Cyangwa ugasanga kuri sheri wawe handitse ko Makara. Bahamagaye ngo n'umuntu twaguriye ko Makara ntituramuriha, ariko arambwira ko ari amafaranga tutaramuriha. Ubundi nawe akandika ko security. Ubundi ngo uyu ni umusekirite we, ngo no musekirite twahuriye muri kampuni runaka. Hano ugasanga yanditseho utuntu tutagira umutwe n'amaguru kugira ngo anyegeze agire amabanga. Umwe ni Makara, uwundi ni botike, uwundi ni taximan. Uwundi yanditse ko taximan, uwundi yanditse ko taximan. Kumbe ni umutaximan amutwara mu bundi buryo. Mani dufashe cyane gose. Haleluya. Ndumva abakobwa ba Yesu baratuzi ngaha. They know. Mani dufashe cyane. Haleluya. Haleluya. Undi makaye naho nzangurira udukaye, undi ugasanga ibintu byaragucanze. Uyu wabibona akibaza ngo nibindi, kumva afite abasheri 8 9 bose arabavugisha. Umwe akamubwira sheri ndaryamye bayi ijoro ryiza, uwundi bakaba batanguye ikiganiro. Ngurumva ndarushemeza uko nuko sawa bye kaca telefone uwundi bakaca babandanya. No, ubwo buzima n'ubuzima bw'umuruho. Imana ikuruhure kuba muri ubwo buzima mu izina rya Yesu. Stop trying everywhere. Yesu nadufashe cyane gose. Haleluya. Haleluya. Mube abashibamyi b'ubuzima bwanyu. Handiko mvuga mu buryo bw'umubiri. Yesu adufashe cyane gose. Nimwemere umuntu apfa kubajaniranya ngo abatwara bakure mu gakiza. Amasaha aragiye, ariko ndicyafise umwanya ntaco ndigisha, kandi turaronka umwanya wo gusenga. Imana dufashe cyane gose ngo bajaniranye ababuze gusenga. Nimba turi kumwe komera Imana amashi menshi. Haleluya. Haleluya. Reka rero twinjire mu by'imhemu navyo. I want to tell you, ndagomba kubwira ko umuryango wose ukeneye umushibamye mu buryo bw'imhemu. Nimba mu muryango iwanyu hageze kuryama umwe aja mu cyumba, undi akaja mu cyumba, undi akaja mu cyumba, akaba atamuntu mufise ari strong ahagaze mu buryo bw'imhemu muri family wanyu ashobora guhangana no kudilinga n'ubushobozi bw'umwijima,
umuryango wanyu uri muri danger bikomeye cyane gose. Sindababwiye ko kumbure mupfuye murangiye, oya, umuryango wanyu uri muri danger ikomeye. Hano hanze dufise impwemu mbi ziguruka, dufise impwemu mbi zigendagenda, hari abarozi barondera abantu, hari impwemu mbi zizunguruka zirondera abantu, hari ibitero bizunguruka birondera abantu, hari ingeso mbi zizunguruka zirondera abantu, hari impwemu mbi za karande ziba ziriko zirarekrama imiryango y'abantu, hari impwemu mbi ziba ziriko zirazunguruka zirondera ubuzima bw'abantu. Hategerezwa kuba umushibamyi avyuka saa 9 z'ijoro agafata umwanya wo gusenga, izina rya Yesu ndasengeye naka, ndasengeye naka, ndasengeye naka, ndasengeye naka, umuryango wanje turawuzigamye, nawe uzopfa imburagihe, nawe uzohusha umugabo, nawe uzohusha umugore, nawe uzohusha kazoza, nawe uzohusha akazi, nawe uzohusha igihugu, nawe uzohusha. Hari abantu bava ngaha mu Burundi, mvuze ngo nawe uzohusha igihugu. Hari abantu bava hano mu Burundi ngo barangiwe akazi hanze, ugasanga bagiye barangiwe akazi kandi ari satani yabasabye kugira ngo agende kubangarizayo, bakagenda bakava hano ugasanga barahushije igihugu cyabo cy'umugisha hano mu Burundi, ariko kubera kutamenya no gukwegwa na karande zo kwangara no kuyerera ziriko zirabakwega, kubera atamushibamyi ahagarika impwemu mbi zo kwangara mu muryango, muri famiye. Uyu munsi hari imiryango myinshi yangaye kubera atamushimye. There is no watchman to watch for the things of families. Niko ndabigisha amajambo akomeye, niko ndabigisha amajambo akomeye cyane. Imana ifashe hagira abantu basi nk'ijana bayatahura. Imana idufashe cyane gose. I'm telling you great things. Imana idufashe cyane gose. Ugasanga nta mushibamye wo guhagarika imigambi yo mu miryango mibi. Ugasanga umuntu avuye hano arahushisha igihugu ngo bamurangiye akazi, avuye mu Burundi ngo bamurangiye akazi zo mu bihugu runaka bitandukanye, aragiye basi agahusha ahantu heza, arabayeho ameze neza, yajya neza, n'ahatarajya neza, ariko akaba ari mu muryango. Umva, wotumuruhira iwanyu hakuja kuruhira ahantu mu mahanga utazi, atamujyanga, atawuririra, atawusaba, atawinginga, atawukumenya, atawuku, naho wogira n'ingorane na iwanyu hamari iwanyu. Dukomere Imana amashiko yaduhaye iwacu, ikaduha igihugu cyiza cy'u Burundi. Dukomere Imana amashi menshi cyane. Bamurangiye akazi akagera hari yahagira cyamwana nta kazi gahari, kwangara, ndangaye, ndabuze iyonja, ndabuze aho ndara, ndabuze abanyakira, ndabuze iyonja, bakamuvyora, abandi bakamufata ku nguvu, abandi bakamukubita, abandi bakamutraumatiza, abandi bakamutoteza. Murakeneye umushibamyi ahagarika imigambi y'abadayimone yo mwisi umwijima yo guhushisha abantu umugisha mu muryango iwanyu mwizina. Mani dufashe cyane. Every family need a watchman. Umuryango wose urakeneye umuntu bita umushibamyi. Mani dufashe cyane gose, ahagarara agaproteja umuryango mu buryo buri spirituel, agasenga. Kandi umushibamyi ntago ari ngombwa kabo mu muryango iwanyu bagutahura, ariko bivanye n'ibitangaza Imana igenda ikora, rimwe rimwe buke bagenda bagutahura. Hari abantu benshi baje gusenga mu nzu y'Imana, imiryango yabo ibapinga, imiryango yabo itabemera, imiryango yabo itabashigikira, ariko umunsi habaye akabazo barabatabaje barasenga, Imana iratabara. Ubu ikintu cyose babanza kubwira bo, Imana yabahinduye abashibamyi. Tera haleluya. Umwana agwaye bwira runaka musengere, akabazo kabaye bwira runaka, fata umwanya wo gusenga, wamubwiye runaka, wabariye runaka, wavuganye na naka, wavuganye na naka. Yes, that's the work of a watchman. Mu Cyongereza bavuga man, watchman. Mugabo watchman kubera ko hari kwaka kajambo man ntago bisigura umugabo. In science, muri science iyo bavuze mankind baba bavuze ikiremwa muntu. A man muri science bavuze man, mu bisanzwe muri English, muri language, mu rurimi, man ni umugabo canke men bivanye no kuprononsa na pronunciation yawo. Ariko muri science when they mention a man
bavuze man baba bavuze ikiremwa muntu, umuntu muri rusange. Imana idufashe cyane gose. Rero rino jambo watchman ni umucunzi. Watchman ryose rifatanye ni nkuko ushobora kuvuga taxman kandi ari umugore. Shora sinzi ko bavuga taxi woman, ariko bose bavuga taxman kandi bose, cyangwa tax driver kandi bose ashobora kuba ari umugore cyangwa ari umugabo. Imana idufashe cyane gose. Utegerezwa kuba umushibamyi w'umuryango wawe, utegerezwa kuba umushibamyi wa famiye yawe. Mu buryo bw'imhemu hategerezwa kubaho umushibamyi. Ngira nongere mvuge kandi gato umumaro w'umushibamyi, hanyuma nce ndababwira ibimenyetso bikwereka kuri umushibamyi. Yesu nadufashe cyane gose. Haleluya. Yesu nadutabara. Igikorwa cy'Imana mu nzu y'Imana gitegerezwa kugira umushibamyi akirarira amajoro. Daman nibo bita abinginzi. They cry for the work of God. Bakarira kubw'umurimo w'Imana, bakarira igikorwa cy'Imana. Korali itegerezwa kugira umushibamyi, protocol itegerezwa kugira umushibamyi, security itegerezwa kugira umushibamyi, departement yose yo mu nzu y'Imana itegerezwa kugira umushibamyi ayishibamira. Twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo mwana w'umuntu, ehe ndakugiza umushibamyi w'inzu wa Isirayeli, ndakugiza umushibamyi mu nzu ya Isirayeli. Hategerezwa kuba umushibamyi. There is a watchman. Hari umushibamyi ategerezwa kuba mu muryango, ategerezwa kuba mu nzu, in the house, mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana idufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Imana idufashe cyane. Ndaza kubabwira akantu karyoshe titwareza kuvuga ngo araza kutubwira akantu karyoshe. Hari message ikomeye nza guhereza ko, ariko naye n'amajambo akomeye cyane gose. Iyo uriko Bibiri ivuga ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembya. Uko urushiriza kwiga no kumenya, urushiriza kumenya position yawe. Hari ahantu ntaragera haryoshe imbere, ndaza kuhagera. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Iyo ubonye mu muryango abantu bose sindabibazwa, ukabona mu gikorwa cy'Imana bose sindabibazwa, nta mushibamyi arimo. There is no watchman there. Kandi yategerezwa kubamwo. Imana idufashe cyane gose. Reka ndakubarire, apana kuca utangura kuraba runaka ngo arasenga cyane ngo ni wategerezwa kumushibamye, ngo runaka ngo ni wakera ngo ni wategerezwa kumushibamye, ngo runaka ngo amaze igihe ngarazwe ngo ni wategerezwa kumushibamye, ngo runaka ameze uku. Oya, Imana ishobora kugukoresha wewe ititaye ku gihe umaze, utitaye kuriwe, ititaye naho uri n'icuri. Reka gufata message y'ijambo ry'Imana uyirungike ku bandi, Imana ikivugana na wewe. God is talking to you. Nimba twavuze abashibamye muri kote finance, bategereza gufinance umuryango. Reka ko tutangura kuraba baronse ubuzi imbere yawe muri famille. Imana kweri kutovugana, Imana mpezagira mbo mushibamye muri famille yanje. Bless me. Mpezagira mfasha abo muri famille. Mpezagira nyugururira akazi. Nduza. Hari abantu Imana ikura muri vide. Nta cumi bagira, ntaho kuryama bagira, ariko Imana ikabaduza kubw'inyungu z'ubuzima bw'abandi. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Imana idutabare. So umushibamye mu buryo bw'imhemu mutegerezwa kumugira ibimenyetso. Rero bekwereka cyambere kuri umushibamye mu buryo bw'imhemu no mu buryo bw'umubiri. Tuduze ibiganza nimba turi kumwe. Nta muntu n'umwe nshaka ko atakaza kano kantu. I don't want you to miss this. Ndazi 99% y'ibi bimenyetso abatari bakeya ngaha baravyumvise. Nico gituma ndiko ndababwira yuko baravyiyumvisemwo, abandi barabibonye. Nico gituma ndiko ndababwira reka kuraba ibintu ututangura kubirongika ku bandi. Oya, Imana niwe biri kiravugana nawe ikubwira ngo utegerezwa kuba umushibamye. Be a watchman. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Dufata amajoro dusenga. I am a watchman of this house. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Ndumushibamye yo muri kino kibanza, ndumushibamye wari no shengero. Ntegerezwa gufata amajoro. Sinshobora kuryama nk'uko uryama, sinshobora gusinzira nk'uko usinzira, sinshobora kwikomporta nk'uko wikomporta, because I'm a watchman. Imana idufashe cyane gose. Sinshobora kugenda nk'uko ugenda, sinshobora gufungura nk'uko ufungura. Hari ibintu ntegerezwa kureka ndiyima ibyo kujya kubera umushibamye. Ntegerezwa kuronka every
tools that requires to carry the heaviness of this ministry. Ntegerezwa kwikorera ibikoresho no gutwara ibikenerwa byose by'uburemere no kuburesista uburemere bwo kwikorera ubwo buremere bw'igikorwa cyose ukuntu kingana. Kandi uburemere bw'igikorwa umuntu afise nibwo bumuhereza kumera uko ategerezwa kumera. Nimba hari uburemere bw'ikintu ubona imbere yawe hamuka butari kurashaka kumera nk'ukuntu uburemere bw'icyo kintu bungana, icyo kintu ntacyo uzopfugeze ko na gatoya. Ntago muvyumvise, reka ndabisubiremo. Mana yaje karabacitse kandi n'ikintu gikomeye. Imana ifashe cyane. Hari umuntu ushobora kubona afise ikintu gikomeye Imana yamuhaye, mugabo akaguma umengana umuntu atari hari, ukamuravuga ni none uyu muntu ari mu biki, aratahura ibintu harimwo, harazi ibintu afise responsibility ikomeye imbere yiwe, afise ibintu bikomeye Imana yamugiriye icyizere, ariko akaguma agenda akwega amaguru hasi, akwega amaguru hasi, akwega amaguru hasi. Afise uburemere bw'igikorwa gikomeye kandi n'umushibamyi wacu. So imagine umuzamu abacunze mu ijoro, abaraririye, kandi niwe yategerezwa kubazigama no kubarinda. Hanyuma nawe agaca asinzira, mukaba muryamye mu nzu nawe akaca aryama, mukagona nawe akagona, mukarota nawe akarota, mugakora byose nawe akabikora. This watchman, uyu mushibamyi ari ngaha kweri paje kuba ibi bintu ntibazobimara ko mutanyishura. Baje abasuma bazohera ku mushibamyi ko ari bera ari wari hanze. Nimba uri umushibamyi ibizoza kurondera bizoshikira abandi vyahereye kuri wewe, kubera ni wewe wikoreye uburinzi, kandi ikimenyetso cy'ubushibamyi kiba kiri ku gahanga kawe. Imana igomba gusambura umuryango ihera kuri shefu w'umuryango, na Satani agomba gusambura umuryango ahera kuri shefu w'umuryango. Imana yakubise umugabo yitwa Herode, imukubita urushi, umubiri wose ucuva mwinyo, acahinduka ikiziga, imukubita ikofi gatoya. N'abandi bose baca barubaha, bavuga ni Imana yatweretse akarorero, wa undi yapfuye yari umwami w'abami. Imana idufashe cyane gose. Na Satani agomba gusambura umuryango ahera ku mukuru w'umuryango akamushira hasi. Amaze kumushira hasi, abana, umugore n'abandi bose barashwiragira, barangara. Imana idufashe cyane gose. Utegerezwa kuba umushibamyi, kandi umushibamyi akaba maso. Pamaso wa mushibamyi we, reka kuryosha nk'uko abandi baryosha, reka gusinzira umugondora zose ugona kandi uri umushibamyi. Uraryama kugeza saa 4 kandi uri umushibamyi wewe. Uraryama ukageza saa 5 uri umushibamyi. Muri famille you sleep. Mani dufashe cyane. Mwabahungu mwe namwe mabakobwa mudashaka kurondera akazi, muguma muryamye murindiye ngo Imana izokora, nta na kimwe muzobona. You will see nothing. Imana ivuga ngo mutere intambwe imwe nanjye izindi 99 nzozitera. Nta munebwe Imana ishigikira. Imana ikunda umuntu akora. Ntago mwicaye hano kubera turabanebwe turara tudasenze. Oya, hari imyanya dufata, we pray, tugafata imyanya twasengera umuntu Imana igakora, kubera twafashe umwanya wo kurondera ubusabane nayo. Reka ubunebwe mu izina rya Yesu. Va mu nzu ugende kurondera akazi. Uri umushibamyi, nta mushibamyi aryama nk'uko abandi bose baryamye. You are a watchman. Rondera urondere byansu ugerageze. Keep on trying. Reka kugenda kugurura ku kibanza, genda ugurure. You are a watchman. Man dufashe cyane gose. Hallelujah, hallelujah. Yesu nadutabara. Mukenera mutegerezwa kugira umuntu bita umushibamyi mu muryango wanyu, umushibamyi mu nzi wanyu, aba maso y'ibintu byose bigiye kuba. Ikindi kimenyetso rero kizokwereka, ikimenyetso kizokwereka kuri umushibamyi, ikimenyetso cya mbere, uzoba umuntu arota indoto, dreams.
ikimenyetso cya mbere kikwereka ko uri umushibamyi, urota indoto z'ibitero bigiye kuba kandi mu minsi mike ukaba wabibonye byabaye. Urota hari umuntu yagwaye, uryamye nk'uku ukabona mama wawe aragwaye, ukabona mama aragwaye. Uri umushibamyi Imana yashyizeho mu muryango. Hari mwemiri kirakubwira niwe senga, hagarika indwara, stop that sickness, hagarika iyo ndwara. Ni kuvuga the spirits of watchman is raising in you. Imwemu y'umucunzi irikiraduga muri wewe. Oh my goodness, ntago mubyumvise. Uzoba uryamye uku ubona umwana wawe agize accident, ubona umwana wawe yagwaye yashushe, ubona umugore wawe yagize akabazo, ubona umugabo wawe yagize akabazo. Nimba uri umushibamyi ukaba wari ufise indoto Satani akaba yarazikwibye, waranyazwe ingabire yawe, waranyazwe n'umuhamagaro wawe, turagusengera Imana ibigarukane byihuse mu izina rya Yesu. Imana ibigarukane byihuse mu izina rya Yesu. Imana ibigarukane byihuse mu izina rya Yesu. Abandi bacavuga ngo ngo narose nabi. No, you did not dream bad. Ntago warose nabi, ijuru ririko riravugana nawe. The heaven is talking to you. Imana irikira guhishurira ikubwira ngo hari ikintu cyateguwe mu isi y'umwijima, haguruka gihagarike. Stop it, gihagarike. Hari mwemu y'ubushibamyi irikira duga muri wewe. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Uzoba uryamye mu ijoro utangure kwibona hari ibintu biriko biragufata, hari ibintu biriko biragukwega. Hari mwemu y'ubushibamyi irikira kubwira ni hari ibintu byamaze kuba applied, byashyizwe mu ngiro mu isi y'umwijima. Haguruka ubihagarike, ubigwanye. Uri umushibamyi. Indoto ziri mu bimenyetso bizokwereka ko uri umushibamyi. You are a watchman. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. Ikindi kimenyetso ni kimenyetso abantu bakunda kwita ibicuro. Ibicuro, ngo ndumva igicuro ngango hashobora kuba hari umuntu aza kunkubita umutwe. No, that is a spirit of watchman. Hari mwemiri kirakubwira ni hagarika uwo mutego. Hari umutego uza kuza gukubita ku jisho ryawe, hagarika. Ngo ndumva ngo ndiko ndaribwa mu nda, ubwo sakana kanje kaza kugwa. Umukobwa wa Yesu yarashinze inaya, navuga ngo yabwiye ngo yatasha abwira uwo bavukana ngo mutoyi wiwe umugongo uri kuranya, ngo nibaza ngo ari kubera mama gwaye. Yes, hari ikimenyetso. Umuvyeyi wese y'umwana agiye kugira ikibazo, hari ibimenyetso yumva mu mubiri. Hari abantu bakunda kumva ibimenyetso by'ibicuro mu mubiri, akumva ibicuro ahantu runaka ariko aracugwa. Ndumva ngo ibicuro mu maboko ngo ndakira amafaranga. Hari ikintu kiriko kiraza gikwege gifate. Hari mwemu y'ubushibamyi irikiravuga hari ibintu biriko biracugwa mu isi mwemu, bifate bicakire bizana. You are a watchman. Hari umuntu ariko arafashwa turi kumwe atele. Hallelujah. Imana dufashe cyane gose. Hari abantu benshi, abantu biwabo bagiye gupfa bavyiyumvisemo. Urazi ico bisigura? Hari mwemu y'ubushibamyi wari kurakubwira ngo there is a spirit of death which is coming. Abari bagwaye mu bitaro, abakubiswe n'amaksida, abahuye n'amasanganya, abapfuye giturumbuka. Hari abantu benshi bavyiyumvisemo ngo kandi ngo naravyiyumvisemo. Muze muvyumva benshi babivuga ngo naravyiyumvisemo, ngo vyaragaragara, ngo kumbe kwa kuntu yari ameze, ngo kwari kubera ibi byari bigiye kuba. Ntago ari bisigura yuko ari ibimenyetso bizi uko gusa. Ni mwemu y'ubushibamyi biri mu muntu gusa, umuntu ntabimenya. Hari ibimenyetso biza, hari ikintu ushobora kumva, hari ikintu jewe nshobora kubona cyane nkacumva. Naho ntaba mfise programme y'amasengesho nkaca nkubita iminsi 30 ya jene, navuga ni imigambi ndayihagarika, ndahindura agenda y'abadayimoni, ndahindura programme y'ikuzimu, ndahindura programme z'abarozi, ndahindura programme za Satani n'izina rya Yesu, because I'm feeling something. Hari ikintu numva kandi ndagitahura kandi ndazi cyarico, ariko abenshi baravyumva ariko ntibabimenya, hanyuma bakisanga bamaze kugwa muri iyo mitego. Abenshi ababo bagiye gupfa baravyiyumvisemwo. Muza muvyumva kenshi iyo abantu bagiye yo twagiye ku mpanda,
ngo yarabyumvisemo ngo nico gituma yiriwe atameze neza, ngo nico gituma ngo yiriwe ameze uko, ngo nico gituma ngo nari nabirose, ngo nico gituma nari meze uko. There is a spirit of watchman. N'abantu benshi Imana imaze kuduhishurira ikatwereka mwiyerekwa hari ibintu runaka bigiye kuba, hanyuma twavuga ni Imana irambwiye usenga uku nuko nuko. Uriya nta mudame yashinze intaye ngaha ari dimanche, nahagaze hano bwa umuntu agiye kwiyahura kandi agomba kuja kwiyahura, kandi yari yapanze kuja kwiyahura uwo munsi nyene wa dimanche. Avuye hano yategeza kuja kwiyahura n'umwana wiye, bose abiyahurane, bose biyahurane bapfe. Ariko kubera hari there is a spirit of watchman, iravuga ni no, hari ubuzima butegerezwa guhinduka. Hanyuma caduhagarara hano turahindura muri si y'umwijima, kuri agenda ya Satani no kuri kalendriye yiwe. Iyo tariki yari yamaze kwica kwa karongo kategereza gupfa, ariko imwemu y'umushibamyi ihindura agenda na programme zo mwisi y'umwijima. Abantu ntago banyumvise, iyo ariko ubunyumvise bari gutera haleluya. The spirit of watchman changes the agenda of the devil. Imwemu y'umushibamyi ihindura agenda yo mwisi y'umwijima. Reka ndawubwire niko hari gihe ushobora kubona kana kariko karagira ingeso mbi, kavuga ni kano kana ndabona tukaretse ko kazobandanya nabi, kandi ugasanga niko mwisi y'umwijima bagateguriye kariko kazogenda, kandi ugasanga hari ibintu runaka bamaze kugashiriraho n'ingeso kazobamwo. Mugabe iyo mwemu y'ubushibamyi ije muri we ukaraba ibintu, umwana ugatangura kumufasha no kumwigisha no kumuba hafi no kumukontrola, ugasanga wa mugambi wari kuri agenda mwisi y'umwijima urahindutse, ntago kibaye. You have to be a watchman. Mwumva umushibamyi akenewe canke ntagakenewe? Arakenewe. Dushima Imana ko yaduhaye umushibamyi mu izina rya Yesu. Turi hano kubw'ishengero ry'Imana, dukomera Imana amashi menshi. Ariko nawe ufise umuryango, ufise abana, ufise aho ukomoka mu muryango, ufise aho kuzungurutse, you have to be a watchman. Imana idufashe cyane gose. Hari umuntu ariko arantahura. Okay, iki kijya kindi ni bicuro, nababwiye bicuro. Ikindi kimenyetso naco feelings. Ibicuro bishobora kuba bitandukanye no kwiyumva, ibyiyumvo runaka, feelings. Kuba ahantu ukumva hari ikintu kitameze neza muri wewe, ukiyumvamwo ukumva hari ibintu bitameze neza, sha hashobora kuba hari ikintu kigomba kuba. Abantu benshi bakunda kumbwira ivyo, numva barambwiye ngo nsengera ngo numva meze nabi, ngo numva ngo kandi iyo numva meze uko ngo haba hari ikintu kibi kigiye kuba, ngo misi yose iyo ngo numva meze uko ngo haba hari ikintu kibi kigiye kuba. Ati nsengera, iyo ni mwemu y'ubushibamyi ibirikira kubwira ni hagarika, stop that thing, hagarika ikintu kibi kigiye kuba. Umva, hari abantu babifashe yuko bije bitegerezwa kuba, ntago ariko bitegerezwa kumera. Apana ku bana b'Imana, apana ku ba repentance. Nimba ari ibintu byahora bikuzako ukabireka bigashirwa mu ngiro, twege ntabwo tuzovyemerera, tuzoza tubihagarika izina. Hari inkomezi n'ubushobozi twahawe bwo guhagarika ubushobozi bwose bw'umwijima no kugwanya imhemu zose zo mwisi y'umwiza. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Umushibamyi ntago avuga ngo umva, ntago ari ibintu byose biri mu bugombe bw'Imana. Ngo misi yose ngiyo numva meze uko ngo habari accident igiye kuba muri famille, ngo misi yose iyo ndose nginyama habari umuntu agiye gupfa muri famille, misi yose bigenze uko habari umuntu agiye kugira ikiniki. Hamukacubireka ukiyakira ukabana navyo. Uri umushibamyi yasamaye, yisamaye ko. Imana igohereze kuba umushibamyi mu izina rya Yesu. Umushibamyi yarahana ikintu kitameze neza, aguma yumva yogwana intambara y'ukuntu ikintu cyogenda neza. Yesu adufashe cyane. Winje mu nzu kumva ibintu bimeze neza, aguma wumva umenga wogwana intambara kugira ngo ibintu bigende neza mu muryango. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Pana kuguma ubona akajagari ahantu kareke, akajagari muri famille ukakareka ibintu bikayangara bigapfa bikabura udubi, nta mpinduka ihaba. Oya, suko bitegerezwa kugenda ku repentance. Imana iguhereze kugira imhemu y'ubushibamyi mu izina rya Yesu. Imana iguhereze kugira imhemu y'ubushibamyi mu izina rya Yesu. Ikindi kintu naco no kugira
kubura amahoro kubw'ikintu runaka, ukumva ufise ukabona mu nzu y'Imana ukumva urabuze amahoro, hari ikintu kitameze neza, mikrofone ntizivuga neza, ivyuma ntibikora, ibi ntibimeze neza, ibi insinga ntizimeze neza, mu nzu y'Imana hakenewe iki? Hari mpemu y'ubushibamye. Umva, nimba uzi kuri umukozi w'Imana utabura amahoro kubw'igikorwa cy'Imana, ntago uri umushibamye. Senga Imana iguhereze impemu y'ubushibamye. Uri umukozi w'Imana cyangwa uri mu nzu y'Imana ukaba utiyumvira ku gikorwa cy'Imana n'umunsi n'umwe, urakeneye kugira impemu y'ubushibamye. Umushibamye arabura amahoro kubw'igikorwa cy'Imana. Umushibamye arumva nyotewe, akabura amahoro atabonetse mu gikorwa cy'Imana, akabura amahoro yasivye mu nzu y'Imana, akabura amahoro hari igikorwa kitariko kiragenda neza, akabura amahoro hariho amablokaje, akavuga ni no bigenza gute, twokora iki, vyogenda gute kugira igikorwa cy'Imana kigende neza. Uwo n'umushibamye. Ikimenyetso cyo kubura amahoro kubw'igikorwa cy'Imana, iyo ni mpemu y'ubushibamye. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Imana idutabare. Iyo nayo ni mpemu y'ubushibamye. Utegerezwa kugwana nayo mpaka ugeze kuri urwo rugezo rwiza rwo kuba umushibamye. Nimba turi kumwe tera haleluya. Ikindi rero Imana yarambwiye dufata umwanya wo gusenga, dusengere ibikorwa by'abantu, ubuzima bw'abantu. Hari abantu ibintu byabo byagiye bisubira inyuma. Mbere yuko uba umushibamyi w'ibintu by'abandi, banza uba umushibamyi w'ibintu byawe. Ntabwo uzoshobora gukorera abandi nawe ubwawe utameze neza. Ntabwo uzoshobora gusengera abandi nawe utaronka umwanya wo kwisengera. Ntabwo uzoshobora gufasha abandi nawe ubwawe utifashije. Ninde mwabonye afasha abandi nawe atifashije? Imana itegezwa kubanza kuguhezagira, hanyuma nawe umugisha n'ubufasha ku bandi. Imana dufashe cyane gose. Ntabwo uzoshobora kubohoza abandi nawe ukiboshwe. Imana idufashe cyane gose. Utegerezwa kubanza gutera intambwe yo kugera ku rugero runaka kugira ngo nawe ushobore kugeza abandi ku rugero runaka. Ngiye gufata umwanya wo gusenga, ariko mbere yuko nsenga ndagoma manze nsabire imbabazi umuntu wese yasamaye ku buzima bwiwe. Mu nyigisho zose nagiye nigisha, hari ahantu wisamaye ko. Birashoboka ko ari mu muryango wawe, birashoboka ko ari mu nzu y'Imana, birashoboka ko ari aho ubaye. Imana idufashe cyane gose. Haleluya.